Kaze mu kiganiro umutekano mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Uko umwaka utashe kw'igenekerezo rya 8 ntwarante, amakungu arahimbaza umusi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Igihugu cacu kikaba kitasigaye inyuma mu kwifadikanya n'amakungu mu guhimbaza uwo musi uhambaye. Ku rwego rw'igihugu, ibirori bikaba vyabereye mu ntara ya Cibitoke muri komine Buganda, ku kibuga c'inkino Urunani, ku Civugo, uruhara rw'indongozi mu iterambere ry'ubuhinga ngurukana bumenyi ridakumira. Ivyo birori bikaba vyari vyatewe iteka n'icegera c'umukuru w'igihugu cacu Prosper Bazombanza, aho yari yaserukiye umukuru w'igihugu muri ivyo bikorwa. Buramatari w'intara ya Cibitoke mu ijambo ryiwe yarahaye ikaze abari bitavye ivyo birori. Nayo urongoye ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi yarakengurutse intambwe umukenyezi agezeko mu kwiteza imbere. Haciye hakurikira ijambo ry'userukira igisata c'abakenyezi muri ONU. Nawe nyene yarashimye yongera arakenguruka intambwe umukenyezi agezeko. Ijambo ry'uwo munsi rikaba ryashikirijwe n'icegera c'umukuru w'igihugu, aho yavuze ko uwo munsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ari akaryo ku bihugu vyose ko kurabira hamwe intambwe ibihugu bigezeko mu guteza imbere agateka k'umukenyezi. Uko umwaka utashe kw'igenekerezo rya 8 z'ukwezi kwa gatatu mu kirundi twita ntwarante, Uburundi bwose burifadikanya n'ayandi makungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ni umunsi w'akaryo ibihugu vyose ngo barabire hamwe intambwe ivyo bihugu bigezeko mu gushira mu ngiro ivyo vyiyemeje vyo nyene mu ntumbero yo guteza imbere agateka k'umukenyezi. Ni n'akaryo kandi ku bakenyezi ko gutereza amaso inyuma ngo barabire hamwe uruhara rwabo mw'iterambere ry'imiryango n'iry'ibihugu vyabibarutse. Uno mwaka umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi tuwuhimbaje twisunze icivugo kivuga kiti uruhara rw'indongozi mw'iterambere ry'ubuhinga ngurukanabumenyi ridakumira. Ubuhinga ngurukanabumenyi bugitangura kuvugwa ntawo bideha abantu bibwira ko ari ubuhinga bwerekeye ibihugu bimaze gutera imbere cyane mu iterambere, bwoba bishobora gukoreshwa mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere. nawe ni kwibaza yuko ubwo buhinga twobukoresheje. Ariko no mu gihugu cyacu murazi neza kandi murabona yuko hatabuze yuko tubona ko abantu benshi bamaze kwijukira uwo mugambi. Ubwo buhinga rero buriko burakoreshwa mu bihugu byose byo ku isi kandi bugenda buratera imbere ku munsi. Ntazobwiwigira rero maze kumenya ivyerekeye ubuhinga ngurukanabumenyi ngo nahejeje, kuko ubwo buhinga buhinduka ku munota. Ubuhinga ngurukanabumenyi buriko burakoreshwa kandi ku neza y'umwenegihugu uwo ari we wese, hatisuzwa haba amashuri yize canke ingene abaye. Nibaza ko uno munsi nawe aho tugeze tuba twakoresha wa muhora w'ubuhinga ngurukanabumenyi twita internet. Uburundi bwamaze gukwirakwiza umuhoro ufise umuvuduko munini cyane
bita fibre optique umurongo waciye mu maprovensi igihugu cyacu cy'uburundi kugira ngo iyo mihora yose yo gutumatumanako ikwiragire igihugu cyacu cyose kuva mu makomine agize igihugu cyacu cy'uburundi mu ntara zose atana hamwe hasigara. Ibyo rero ni ishinge rikomeye mu iterambere kandi uteza kubandaniza ko mu kugwiza imigambi yo gukoresha ubuhinga bwa none na cyane cyane mu bisata bya leta. Ubu muntu afite agatelefone kajya gato kagw'ibihumbi 30 aguha akamesaje agakurungikira udufaranga mukavugana cyane bya inite cyangwa ukokaje ugahita wonyine utwo dufaranga tumurumbi ukabuze neza washyikiriye kuri uwo muca niyo segonda nyine ushaka yuko ubwo buryo umushikirira ukabona kumuvuna icyo yari akenye cyihuta haba mu kuza kwivuza haba mu kurungika umwana ku ishuri cyangwa kumugurira agakaye cyangwa no kugura utundi twa nkeneye. Kera mbere y'uko babona agaciro gakwiye k'umupfasoni hari igihe umupfasoni kakora akazi kangana n'ak'umugabo mugenzi we ariko arakora ku masaha angana bagakoresha ubumenyi bumwe n'inguvu banganya kandi banganya n'impamyabushobozi babahemba batabangamishije umushahara. Ivyo navyo murazi ko nawe uyu munsi bitakiriho abantu bahemba barazi icyo bakoze bataravye ngo n'umugabo canke n'umupfasoni canke imidini canke iyindi. Ku bakenyezi nabo kandi basanzwe bari no mu Barundi nyene tubasavye kujana n'ibihe bitwararika ivy'ubuhinga bwa none bavyige bamenye ibyo gukora imbuga hwaniro ibyo gutunganya inyubako z'ubuhinga bwa none bamenyere kurondera inkuru bakeneye no kwiyungura ubwenge ku mihora ngurukanabumenyi. Bakenyezi namwe mwese bene gihugu uno munsi ni n'akaryo keza kandi ko gukeburana kutajana na y'abahururu n'ibyo tubonye byose ku mbuga yagiye. Aho nagomba dukeburane mwandongozi mwese iswani ngaha. Iterambere ry'ubwo buhinga ngurukana bumenyi ni byiza ariko ni byiza igihe ushatse kubukoresha mu byiza kuko ni bibi birajana nicyo twita kuto adouble tranche ni ukuvuga ni n'imbugita ifise ubugi bubi ifise ubugi bwiza tubukoresha kubwo bugi mugabo bubi tumenye ko ari icy'ububi ahubwo ababishobora kubikora baba bakwiye kuba barifatira kugira ngo ivyigwa birashika no muri izo mbuga ngurukanabumenyi. Umwe mu bari muri ivyo birori aratubwira uko yiyumva. Ibirori vyagenze neza cane, twishimye turishimiriza kuravya ingene vyagenze. Abadamu b'abasirikare n'abapolisi berekanye ko bashoboye. Rero nkavuga nti urubanza ntigwaraba abapfasoni gusa, n'abagabo twategerezwa kururyohererwa tugahimbagwa muri ibi birori. Ico gituma twafashe mu mugongo twongera turashika naho ibirori vyabereye gara tugaragaza umunezero, dushigikire abapfasoni nabo biyumve yuko intambwe bagezeko haba mu iterambere ry'igihugu n'umutekano, yuko abo bubakanye
batigira babasiga inyuma. Mu bisanzwe umupfasoni ni inkingi y'urugo. Iterambere ry'umupfasoni ihera mu muryango rikaduga gushika hejuru. Iterambere rero si ubutunzi gusa, harimo n'umutekano. Munana yuko abakenyezi nabo gushika kuri uno munsi uri hejuru berekana yuko ari abantu bashoboye, haba mu bikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano. Barerekana nabo ko bafise inguvu, bakerekana nabo ko baraje ushinga nuko igihugu babayemwo cyo kwamana umutekano ntangere. Ni no muri iyo ntumbero baje ngaha kwerekana ko ari ingabo zibushitse mu kugaragaza inguvu bafise muri iyi defile, novuga defile y'akataraboneka. Na cane cane mwabonye yuko mu gipolisi abapolisikazi bacu berekanye kabisa ko idefile bayiteguye neza kandi bayishize mu ngiro. Ni ibintu bigaragara rero yuko umupolisikazi ahari wese ari umuntu ashoboye. Iki ni ikintu kimwe yerekanye mu idefile, mugacerekana ibintu vyinshi. Ejo muzogenda kwibarabara muhasange umupolisikazi, muzogenda mu minyoro ngaho mu mitumba muri quartier muhasange umupolisikazi ari kumwe n'abasaza biwe bariko barakizura. Ivyo vyose vyerekana yuko abapolisi n'abapolisikazi dusangiye urugamba rwo gukingira igihugu. Ari naco gituma tutemeye yuko batamba birorera. Twaje ngaha nk'intumwa z'abayobozi bacu bo hejuru, uhereye muri ministeri, mu bugenduzi bukuru bw'igipolisi, batwizeye bakadutuma kugira aba bashiki bacu ntibatambe birorera. Twerekane yuko twunze ubumwe kandi urugamba ari rumwe. Kubw'urongoye igisata c'iterambere ridakumira mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, ngo mu gipolisi cacu c'u Burundi intambwe mu bijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi iribonekeza. Mu kazi ka misi yose abapolisikazi bakorera mu bisata byose. Hariho ibisata vyinshi mu gipolisi bikoreshwa ubuhinga ngurukana bumenyi. Hariho abakorera ku mamashini, ama-ordinateur, hariho abo usanga muri renseignement. Muri ivyo bice byose ubwo buhinga barabukoresha cane. N'ivyo vyigwa barimwo mu Gatumba bari abapolisikazi begeranije kugira ngo bige bitegurira kuzoja muri zirya mission zo gufasha ibindi bihugu kugarukana umutekano. Hajya mu vyigwa barimwo barakoresha cane ivy'ubuhinga ngurukana bumenyi, kubera iyo mugiye mu bikorwa vya Nations Unies, mu maformation ya Nations Unies, ahanini murakoresha ama-ordinateur cane. Vyasaba rero yuko nayo maformation abo bakenyezi nabo nyene bayagira kugira ngo bazokoreshe neza ibikoresho iyo mission bazoyishobora. Bavuga ngo nta mwaka udakura inkumi. Uko vyatangwe siko vyoba bikiri uno munsi. Uko umwaka wiyongerako niko hongerako ikintu. Ubu uye aho tugeze abakenyezi baraserukiwe kubera buri mwaka barinjiza mu gipolisi. Rero n'abigeme bakabiyumvirako iyo binjije hariho igitigiri c'abigeme binjiza. Bisigura yuko abigeme ntibatera bagabanuka mu gipolisi, batera biyongera. Ubu uye abapolisikazi bafashwe
co kimwe na basaza babo mu gipolisi kubera niyo bakoze ikibazo cyo kwinjira ikibazo ni kimwe. Amaformasiyo bagira amaformasiyo amwe, ntibatandukanya umuhungu n'umukobwa. Ibibazo bakora ni bimwe. Iyo bariko mu kubahemba baramaze kuja ku kazi bakorera hamwe kandi impembo iba imwe, nta tandukaniro ririho ry'umuhungu n'umukobwa. Mu gipolisi cacu c'u Burundi intambwe abakenyezi turamaze kuyitera kubera bakija muri formation. Mu maformasiyo bagira baratoramwo abigeme bakaja gukurikirana ivyigwa bijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi, ivyo bita TIC, kandi barabitora co kimwe nk'uko n'abahungu babitora. Ikindi naco twotanga ko akarorero nk'ujejwe ibijanye na cybercriminalité mu gipolisi c'u Burundi ni umukenyezi. Ikindi naco baratumira abakenyezi kuja kugira amaformation hanze mu bijanye na TIC. Nk'akarorero hariho umukenyezi wo muri PAF warungitse muri formation muri Etats-Unis kugira ngo akurikirane n'ibijanye na digitalisation. Aho nicerekana yuko hariho abakenyezi babishoboye. Hari abakenyezi mu bamenyesha amakuru bo mu gipolisi c'u Burundi ni benshi cyane kandi barabishoboye. Ndetse no mu bamenyesha amakuru mu gipolisi c'u Burundi abakenyezi kuri tele dukoresha amaradiyo ariyo bita Motorola. Ayo maradiyo ntushobora kuyakoresha utazi gukora ubwo buhinga ngurukana bumenyi. Inyuma y'ayo maradiyo bita Motorola hariho amatelefone. Usanga abapolisikazi barateye imbere bakagira aya matelefone arimwo internet bakamenya kuyikoresha. Bamwe mu bo twayaze bati haracariho agahaze mu bijanye no kwijukira gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi ku mukenyezi. Haracariho agahaze kuko uravye urugero rw'abakenyezi bijukira ubuhinga ngurukana bumenyi urugero ruracari ruto ugereranije n'ibindi bihugu, ariko ko vyatanguye turizera ko bizoza, kandi twebwe nk'abarongoye abandi ico dusabwa mu guhimiriza abakenyezi kugira ngo nabo bamenye yuko gukoresha zirya telefone zabo atari izo kwitaba gusa, ariko telefone ushobora kuyikoresha n'ibindi, ukayikoresha mu gukora ibijanye n'urudandazwa, ukayikoresha bijanye no kumenyekanisha ibyo waranguye n'ibindi atari iyo kwitaba canke kuraba gusoma ama message, ariko ishobora gukora n'ibindi biza bituma umukenyezi atera imbere. Kugira ngo ubuhinga ngurukana bumenyi bushobore gutsimbatara ndetse no gukoreshwa neza mu makomine yose agize igihugu, ico dusaba leta nuko amakomine yose mbere bikunze gushika ku mitumba hose hoshikayo umuyagankuba, kugira ngo wa mukenyezi akeneye kwiteza imbere ntagire intambamye yuko yabuze umuyagankuba ashobora gukoresha kugira ngo abandanye akora imirimo yiwe. Mu gusozera ijambo ryiwe, icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yaratekereye impanuro zitari nke abakenyezi bari bitavye ivyo birori. Namukoha umukenyezi wese ni nk'iyi. Imbere ya byose numumenye ko uno munsi ari umunsi rwanyu, ariko je novuga ko yo ari umunsi mukuru w'abagabo n'abahungu. Twagomba kandi tubabwire ko zino mukenyezi wese akwiye kumenya ko angana n'umugabo imbere y'amategeko, wagatubahiriza ya migenzo igenga abarundi n'abarundikazi. Ntibadutume gukoporora uko abahingi babayeho canke abashinwa babayeho canke abirigi canke abandi.
bafise imico yabo nk'abashinwa canke nk'abahindi canke nk'ababirigi canke inkande nk'uko natwe abarundi n'abarundikazi dufise imico twarazwe na ba soko na ba sokuruza, imico myiza tweza twama turiko turubahiriza kandi tubungabunga nk'uko nabo nyene abo muri ivyo bihugu vyabo ndibaza ko bageza gushira imbere uko bavyumva yuko babirato na ba sekuru na ba sekuruza. Uno munsi rero kaba kandi karyo ko kwisuzuma mwerekana intambwe mw'iterambere mu bisata byose by'igihugu, haba mu vyerekeye imibano, politike canke mu butunzi. Harageze ko umukenyezi atosubira kwicuza ngo ntaco amaze kuko atize amashuri, ariko amenye ko ashobora byinshi agiye araja hamwe n'abandi mu manama y'imigambi y'iterambere. Ntituvuze ngo bareke kwiga amashuri, muvyumve neza, twavuze tuti bige baminuza ahubwo, ariko kandi n'abatabishoboye bamenye ko bafite n'akamaro kanini kuko bashobora kuja mu mashirahamwe hamwe n'abandi bakongera bakingunganya bakongera bagakora ibikorwa by'iterambere co kimwe n'abasaza babo b'abahungu. Hacu natwe dusavye yuko indongozi zikorera mu gisata co gutegura imigambi y'iterambere, gutegura imigambi zifasha kurandurana n'imizi intambamyi zituma abakenyezi bamwe bamwe badakoresha ubuhinga ngarukabumenyi. Murazi ko abakenyezi bafise udukorwa twinshi dufatira kuri vyinshi, ugasanga hari na vyinshi bakenera bizwi na cane cane nabo nyene, haba kongera udukwi, kongera amazi, eka ukinjika bene ibintu. Turasavye rero indongozi zitandukanye kwamana ntazo ziyitaho gufatira no ku bibazo abakenyezi bafise mu gihe bariko bategura imigambi y'iterambere muri rusange, tutibagiye ibijanye n'ubuhinga ngarukabumenyi. Aho nagomba n'abakebure abakenyezi mu ngaha n'abandi bose bakumva yuko muri ya manama aho akorerwa kuva mu misozi hariya mu gacimbi kudugwa ashika ku musozi ukaja mu zone, ukaja kuri komini, ukaja mu ntara, ko muri izo nzego zose mwoja murajamwo kugira ngo muterere mu migambi y'iterambere, kuko imigambi ikorerwa abarundi na mwebwe murimo cane rwose co kimwe n'abahungu. Murumva rero ni kugira ngo mwibuke ko muteza kuja muraja muri ivyo bisata vyose, kandi basaba indongozi yuko boja baravyubahiriza. Dushimiye kandi abo bose baba bashigikira leta y'Uburundi mu bikorwa by'iterambere ry'igihugu muri rusange, na cane cane mw'iterambere ry'umukenyezi n'iry'ubuhinga ngarukabumenyi. Aha rero twagomba ko abakenyezi bose bo mu Burundi, abarundikazi bari mu mihingo yose y'isi eka n'abanyamahanga, ko tubifurije umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi ndetse n'abagabo bose n'abashingantahe bose, kuko nta terambere ribaho ry'abakenyezi gusa, nuko ata terambere ry'abagabo ribaho ryonyene, ibikundi birafadikanye. Ni kuri izo mpanuro duciye dusozerera ko ikiganiro cacu. Mwakoze kudukurikirana, nimugire amahoro n'umutekano, naho ubutaha.